reka twakira umutumire adasanzwe yamaze gushika mu bwami bw'isamirizi Buja FM. Umuntu wese agira iyo yavuye. Vishu yavuye hehe? Sikiliza wewe history. History nimetoka mbali. Sikiliza history. Nimetoka mbali. Shulov mtoto wa Lazaro kutoka Kibimba paka Muhanga kwenda Gitega paka Mushasha. Yes. Buja FM. Rumuri njo nilianzia shule nikasomeshwa kwa bure. Likizo time nilikuwa naishi Ruigi, nikaanza jifunza muziki. Yeah, yeah, yeah. Yes I. Yeah, yeah, yeah. Ndoto zangu zilikuwa za kuishi mjini na maisha yangu yawe ya muziki. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mama kanilipia nauli ya kufika mjini na kunisisitiza mjini niwe makini. Kuna magonjwa matapeli pamoja na wahuni. Mama we History. Yeah. Nimetoka mbali. C'est vrai. Sikiliza history. Tumetoka mbali. Yeah. History. Tumetoka mbali. Sikiliza history. Bahe. Tumetoka mbali. Safi sana. Na Yesu ariko ni mbali ni wapi? Sinzi gusa Vishu yakoze twanze gatoyi tubashiriremo Vishu no ku munsi w'amasabukuru n'abaririmbira. Chode Naamka asubuhi, napiga mswaki, naingia bafuni, napata usafi, nagonga yangu suti, najipulizia marashi, nanukia safi. Natoka nje ili niende kwenye gari, nakuta watu wengi wapo mlangoni na ma-surprise na ma-champagne. Leo ni birthday, mniache nijishebedue. Happy birthday, leo ni kuenjoy. Nishasema hakuna kulala, narudi tena jameni, leo sintolala. Sikia wewe kumisi y'amavuka yanyu nimutsoreke kumuhamagara Vishu peace and love azoririmbira ibintu bigende neza ariko n'abantu bifuza gusaba imbabazi Vishu araheza akazibasabira. Twende kwanza mzee. Inge gatoya Ami Pro. Yes bro. Indirimbo iheze hari umwana yagize anniversaire ku munsi w'ejo. Wow. Akazina umwana yitwa Launch. Sasa mzee urumva rero cyo nza gukora ndazimya umuziki. Launch ni nkamutonya wanje muririmbire. Hareje ariko yese muririmbire kuko ejo ni wagiye mu radio ni wari nga siko ariko no musura muririmbire. Nje muzana mama wiwe sana mama Launch so wangu sana yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Elonche. Happy birthday to you. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza, Elonche. Isabukuru nziza. Yes I. Yes, happy birthday to you. Ariko Vishu chole. Leo ni concert. Yes, ariko ni mini concert kuko concert nyayo ni lo 25 la Costa Beach kama kawaida. Chende. Imyaka myinshi nabaye mu muji yatumye nibagira iyo navuye. Amatelefone y'abavyeyi n'ay'abagenzi sinayitaba. Kuera ambiance, kuera n'amazina abavyeyi banyise ngeze mu muji narayahinduye. Ruguru banyita Misigaro, mu gisagara nkitwa Franke, n'inkumi z'amayizina
ngola kisi pesa kubera ambiance oh yeah daddy sorry mommy sorry my family sorry I'm very sorry daddy sorry mommy sorry my family sorry I'm very sorry yes I am yes we don't need this ariko visu rimwe na rimwe twende yes twende le 25 décembre la Costa Beach la 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 ni usiku wa saa sita ndoto ni moyo wangu na sita ghafla najishitua na kupapasa kumbe mwenzangu umeondoka I start screaming your name as you know you my air that I breathe. Why act so harsh if I'm long leave me low? Usinipe ugonjwa wa moyo mwenzio sipendi poyoyo kukupenda sana isiwi daraja la kunitesa wewe nimekuvumilia sana ukaniona mimi bwege visa mikasa siposa kosa kunitosa nenda zako nenda kunguru hafugiki nenda zako wewe nenda zako nenda yes kunuko vivense muri hit connection kuri Buja FM ini the number one Swaga station in our country in the sound of Burundi ini la meilleure des stations ariko ku munsi wejo harakantu gashasha kasohotse Buja boy na visulo mkali yes man yes akantu tukasubira mu gatondo visu yes na visulo mkali twagera kuri party yawe hakiri kare idagaduro kibishoboye kukwejo aza sai wawe ivatenezi gihukiriho erega mukuzimu nabiriyo reka kunywa mufise ubwoba kuko jewe vishundi ngaha wana mipesa mtoto wa Lazaro yes sir hakiri kare yes man Vishu love mukali wa live music Sako Vishu twende kidogo aka party kawe kararenze sana mse twende asante hakiri kare in Buja FM, in the number one Swaga station in our country, the sound of Burundi. Of course, you can call me Ami Pro the MC. Zikunge nande Israeli amazina yawe. Nika Prosco Bal Bichanos Guagasore Israel baby Marco Polo del Pialo. Najaiba giga Israel. De la Capolco Papa Ishima. Asante. Yasariko kurundi ruhande turi kumwe na Vishu canke Vianney ushobora kumwitsa mkali umwise mkali ntuba wihenze yes kuko ni mkali wa live in Burundi ni mkali wa live East Africa ni Vishu Peace and Love kumbure kubari muri Tokyo Business Center barabibonye Israel baragiziki bara kenguruse
Yes ari wanyene kuri stage ibintu yerekanye n'ibintu bikomeye cyane abari ku munsi wa gatanu kuri lycée Scopes de Nyakabiga muri concours ya AFJO barabibonye ariko sasa le 25 décembre nous visiter qui est le 25 décembre mes chers amis Ami Pro yes big brother urazi yuko hasigaye indwi imwe sindwi gusa ndavya ama repetition ya Peace and Love iri kiragira mse naraciye muri Peace and Love ryari ndabona ingene bariko baragira ama repetition visa kubita guitar akagiheka ku mugongo mse oya twahinduye twazanye indi strategy kabisa mutaona semi live Israel sisi ni full live full band full music yes ariko welcome big brother umezereza ego umeze neza cyane ndamutsa bariko barumviriza Buja FM ndamutsa Easy nubwo twaramukanije Easy E nico taramukije gusa ndamutsa na Ami Pro Papa Gold yes umeze ariko umeze neza cyane Yesu unapendeza sana mzee merci sana Ami Pro sana kandi urakoze gose ndashaka bisambwira ibanga koresha kugira ngo a chaque fois yaduze kuri stage abari umuriro narakubonye kuri Scopes vendredi ndavuga ati ibi bintu bishagize azoronka ingufu zo kwemeza abantu kuri Tokyo Business Center kuri Tokyo uchurarenza nikasema sasa ujama atapata nguvu za kudumbuiza watu la Costa Beach ariko nciye muri repetition ndabona ni vishonye ibanga ukoresha kugira ngo a chaque fois uri kuri stage unezereza abantu nijya nibaza ko atabanga ahubwo ari gukora cyane jiwe namye mfise indoto yo gushika kure sasa iyo ndonse opportunity yo kuvugiriza abantu je mfata ko iyo mvugije rimwe ntazosubira kuvuza nico gituma uzosanga ingufu zose sinzi kumaze kubona yashuje mbira kuri stage kabisa no kuvuga ko ndavuza ndagira concert iyo ndirimvye ndirimba nkuma atazosubira kuririmba kuko iyo visa abantu uri kuraririmbira watomboye ukabaronka biba ari ibintu bimeze neza cyane ifo ko rero ukoresha ingufu zose ufise kugira ngo uwatashe bamubwire ko yahomvye kandi ni no kugira ngo usubire gukora ikindi giteramo abantu bashobore kukwitaba kuko barinze baza niteka baba baguteye hama iyo umuntu yaguteye iteka rero nawe ntiwifuza kuritekera mu vyatsi ucubwirizwa gukoresha ingufu zose kugira ngo nawe uwo muntu yarinza gutera iryo teka atahe amerewe neza izo ndoto wari ufise kuva kera warazishitse ko bishu ziko zinakamilika kabisa ziko zinakura biko biraza ibintu banakora ibintu by'amateka ubizi ni Vishu Peace and Love kuva muri The Fights Production hariya kwa Happy Famba mkali wa show the number one is East African mu Taliban yes ariko ni Vishu Peace and Love na The Fights bariko barategura ico bise East African Party for the first time in our country for the first time mu Burundi bimeze guteka Vishu East African Party nkuko benshi bamaze imisi babibona social media ya The Fighter Production change ya Vishu ni East African Party iteguwe le 25 décembre no kuvuga ko nta muntu abwirizwa gusiba ico giteramo kuko kabisa nibaza ko nizina muraryumva East African Party ni umunsi mukuru wa East Africa abari muri Afrika y'ubuseruko donc abo dusangije Afrika y'ubuseruko urumva ko nta muntu numwe abwirizwa gusiba ari n'ama surprise menshi muzobona nibaza ko mwamaze kumva Mr Nice abantu bariko baraswaganya Fagilia abantu bariko baraswaganya ku marezo sociaux oya turamushira live ubu nyene safi sana biza kuba vyiza cyane kuko ari abantu sinzi ukuntu umuntu hava bavuga bariko barahara ngo ntazoza ari abantu bariko barashishira ku social media ngo Mr Nice nazoza yesu umuntu yavuze ngo Mr Nice nazoza mu gihe twebwe ku munsi wewe twamuvugije agatubwira ko le 23 azoba ari nganinde jewe nyene ndazi ko zoza kuko twaribona niyo maso muyandi kiretse hamwe amagara yo mukika ivyo navyo dusaba ahubwo dusaba ko Imana gusa dushikana le 25 twese turi amahoro dukomeye kugira ngo abantu bose bazoza bazibumve canke bazibabone ce que c'est la musique kabisa East Africa umuziki mwiza asigaye indwi imwe gusa Vishu twaraciye kuri La Costa dusanga na podium barayikuyeho ijya ishashi iri kurubakwa izoba yaheze bizo bimeze neza cyane izi ibintu by'amateka yes ariko Vishu banzu ndindire gatsoyi yes hello Mr Nice yes what's up mambo vipi Mr Nice
Mambo poa sana. Mambo vipi Burundi? Uko salama? Salama Burundi, tuko salama. Kabla ya kukuuliza maswali yoyote yale, akapela kidogo ya fagilia wowo. Twende kazi mzee. Uzuri wako unanipa kiwewe, Nifanye nini? Niwe na wewe, hata kula sili na kuwaza wewe. Burundi fagilia hote. Twende kidogo na mama. Ninakupenda sana. Twende. Yeah, twende chap kwa unajua niko kwa kazi, niko studio. Kabisa. Tarehe 25 nikitengeneza mambo makubwa ya kuja kuonyesha watu Burundi. Tarehe 25 unadondoka Bujumbura na Costa Beach. Itakuwa fire mzee. Hiyo itakuwa ni moto sana. Kabisa. Asante sana. Wewe endelea tu na kazi. Sisi tulikuwa tunataka tukupitishe live tu ili watu waweze kusikia kama ni Mr. Nice anakuja Burundi tarehe 25 atakuwa la Costa Beach, ila kwa kumalizia vizuri mzee, twende kidogo na akapele ya mama ninakupenda sana. Twende kidogo mzee. Uzuri wangu mimi mwana, aujua yeye mama, wachana kugombana mama yako, we mtoto jirudi ufikirie ulikotoka, maisha bila radhi yake mama bata hayaendi mama, ninakupenda sana oh mama, ninakujali mwana oh mama, ninakupenda sana wewe mama, ninakujali mwanao. Mr. Nice, asante sana. Mungu akubariki, tukutanie la Costa. Salimia wote Bujumbura, sasa Costa Beach kutawaka moto. Kwenye studio niko pamoja na Vishu Peace and Love. Msalimia kidogo Vishu, msalimia kidogo mzee. Vishu, the big boss Vishu. How are you brother? Mambo vipi? Mambo fresh Mr. Nice, eh? Uko sawa? Tutakuja tuchape ile gita yetu vile tulisema ama? kuja tucharaze watu. Tutacharaza gita pamoja Vishu. Kama kawaida sana na nawaheshimu artist wote wa Burundi na wapenda sana. Unajua Mr. Nice. Pamoja la Costa Beach. Unajua Mr. Nice. Hello. Mr. Nice, unajua kuna wengi hapa wako nasema eti hautakuja eti nini. Unaweza kuambia nini? Vishu mnaongea hapa. Vishu nikwambia kitu kimoja Vishu. Mimi unanijua, I'm international artist. Muziki sijaanza leo, nimeanza siku nyingi sana. Na kitu napenda kuahidi watu, mimi ninaposema nafanya lazima nifanye. Niahidi watu wote wa Bujumbura, watu wote wa Burundi, I have everything here, niko na ticket, niko na mpaka time. Mr. Nice anadondoka Bujumbura tayari, imekuwa official, imejulikana. Unaweza kuambia promoter wetu atawatangazia. Kwa hiyo mimi nawahakikishia nakuja Burundi na sijawahi danganya na kwenda show na nisipate kwenda. Kwa hiyo wasiwe na mashaka. Yes man. Asante sana mzee. Asante sana daddy. Thank you. Nakugia yuko icho dushaka cyose kiraba. Iyi ni Buja FM, iyi ni Hit Connection. Gishereka ravuga gusenga Mr. Nice ngo araba ariko baravuga ngo atazoza. Icyo nakoze urazigene tubita bakavyonzi. Nashengura amayinite ya 30,000. Bagwangabira muri telefone cyangwa telefona muri Kenya. Mr. Nice abaritsavye. Vishu. Yes, yose ko bamwiyumviye nibaza ko mumvise avuga ko azozama tukavuza guitar. Nibaza ko mwabonye naka video ndiko ndavuza guitar na wari kararirimba. Hari ama surprise menshi tuzokora ujya munsi. Bimwe muri byo nuko abantu benshi bazi ko Mr. Nice agira playback. Ariko bimwe muri zo surprise na umuntu yabivuga naco biba bitwaye. Mr. Nice muzobona ariko araririmba live. Vishu, none nk'umuntu yarekera avuga ngo Mr. Nice ntazoza akaca mwumva ku murongo ntamarama. Oyo. Maze wari kurumviriza Buja FM, wari kurumviriza Hit Connection. Izi gahunda nimwe igenekerezo ya 25 azwari ku munsi wa Noel.
kandi ni kuwa gatatu w'indwi za ego zari mercredi Israel yabivuze neza asigaye indwi imwe n'amasaha make ego azari abarindi bagiye batandukanye bano mu gihugu cy'u Burundi azari Dr Cloud azariho Kingorongoro Akes Down azariho Arnovich Moses Brown Dramati azariho na DJ kwa gasore ariko urazigere twege best dukaniye kutaburira Noel hariya kuri La Costa Beach ariko harabu taravuga Israel azariho MMP Big Fizzo azariho Mr Nice azariho nuyu yamaze kumbwira kazoshika yamaze kubimbwira mukana rose telefone barambwira ati niyo nsoba nibere uyu Visu peace and love do Visu hari keno tazi unzi kuri mix ego uziko ujya munsi tuzotigita kuri stage easy nanje nakaniye kabisa lakini sasa ukipambana na mkali wa live music utapata shida sana. Ukipambana na mkali wa live unaanguka unakufa. Utapata shida sana. Unazile banyita je de la mafia. Mimi sina shida. Mafializa. Okay. Unajua na mimi. Yes. Mtoto wa Mungu. Tutapambana sasa. Gusumbi hanga jimana Israeli hanga jimana. Yes ariko Visu tugaruke gato kuri show nilo 25. Utsubija tuzoba duhari hapa yabaririmbyi n'uduki. Nibaza yuko ubuherutse narigeze kubivuga ndababwira ni lo 25 ni ibintu dushaka yuko biba bitari bwigere biba hazoba nk'ubundi ababwiza ukuri hazoba harimo n'ingoma abatimbo nibaza ko atasho nimwe murabona rimwe batimbo ico ni cyambere ibindi nibaza ko abantu boza kuko twaravuze ko tuzotangura saa 5 sububeshi nibaza ko abantu bazobona bitandukanye n'ama concert dusanzwe dukora cyane dusanzwe duhamagariramwe abantu kuko jewe ubu tugomba kuja kuri niveau novuga national canke international kabisa bivuga ko rero tubabwiye saa 5 tuzoba ko bivuga ko abantu boba batanguye saa 5 kwinjira boba babeshi abazova mu ya mbere bohashika abazova mu ya kabiri ngabatwebwe ba Vishulov yera saa 4 ya television ni saa 4:30 ugatwe tuzoja kuri La Costa Beach kandi nababwiye ko akandi kantu kabijya nuko tuzogira sound check ujya munsi devant le public ari saa 6:30 canke saa 7 kugira ngo abazoba bashitse kuri La Costa bashoboye kubona Mr Nice bashoboye kubona Vishu bashoboye kubona Fizzo bashoboye kubona Dr Claude bashoboye kubona ababose mwadondaguye ngaha kugira ngo abantu bavuga ati bwabundi babahungu ntibatobeje kandi mwico gihe iyo sound check izoba yabaye hari ibirori biriko biraba tuzoba duciriyemwe abantu kugira ngo babone ko babaririmbyi bose twadondaguye canke muri ko muravuga ngaha bazoba barimwo hama kandi iyi ndirimbo nibaza ko muyumva Skiliza kabisa Obuja boy no twagiye twese na Vishu love mkali indirimbo urayumva ari kakirikare ariko hari umuntu batamunsi uyu yitwa Gift Mata indirimbo kandi yasohotse ejo from where no Murundi mugabo gusa asanzwe mu gihugu ca Kenya ariko ubu ari ngaha indirimbo yasohotse ejo nibaza yuko iyi ndirimbo nayo nyene abantu boyiga cyane kwamaze gutangura kugira promotion kugira ngo 25 bayiririmba nifuza ko abantu bazoza kwiririmba donc tuzoyiperforminga jewe na Gift Mata nibaza ko ariyo nawo munsi wa mbere Gift Mata azobonetse mu Burundi kuri stage nifuza ko abantu boyiga kugira ngo ntiyagira akantu kabacika abakozi biwanje mwino uno munsi mu gitondo nagiye numva ngo sheri wanje tugende nikasema isabana imesha kuja pole pole nifuza ko abantu bose boyiga indirimbo kugira ngo bazoze bayizi amatwiririmbane n'indirimbo iryoshe cyane nibaza ko bayumva iroroshe gutamba kandi n'indirimbo yoroshe ubuzima voilà in Buja FM, in the number one saga station in our country, the sound of Burundi. Of course, you can call me Ami Pro the MC. Zikunge nande Israeli amazina yawe. Ika Proskopal Bichanos Guagasore Israel baby Marco Paul del Pialo. Najua ibagega Israel. De la Capolco Papa Ishima. Asante.
Yes, ariko kurundi ruhande turi kumwe na Visu canke Vianney. Ushobora kumwitsa mkali, umwise mkali ntuba wihenze. Yes, kuko ni mkali wa live in Burundi, ni mkali wa live East Africa. Ni Visu Peace and Love kumbure kubari muri Tokyo Business Center. Barabibonye. Israel baragiziki? Barakengurutse. Yes, ari wanyene kuri stage. Ibintu yerekanye n'ibintu bikomeye cyane. Abari ku munsi wa gatanu kuri Lycée Scopes de Nyakabiga muri concours ya AFJO barabibonye. Ariko sasa le 25 décembre nous visitons qui est le 25 décembre. Mes chers amis. Ami pro. Yes, big brother. Urazi yuko hasigaye indwi imwe. Sindwi gusa. Ndavya ma repetition ya Peace and Love iri kiragira. Mzee. Naraciye muri Peace and Love. Ryari ndabona ingene bariko baragira ama repetition. Visa kubita guitar akagiheka ku mugongo mzee. Oya twahinduye. Twazanye indi strategy. Kabisa. Mutaona. Semi-live. Semi-live Israel. Sisi ni full live. Full band. Full music. Yes, ariko welcome big brother umezeneza. Ego umezeneza cyane ndamutsa bariko barumviriza Buja FM ndamutsa Easy. Nubwo twari mukanije Easy E. Yeah. Nitutaramukije gusa. Ndamutsa na Mipro. Papa Gold, yes I. Mezeneza ariko. Mezeneza cyane. Yesu unapendeza sana mzee. Merci sana Mipro. Sana kandi. Urakoze gose. Ndashaka bisambwira ibanga koresha kugira ngo chaque fois yaduze kuri stage abari umuriro. Narakubonye kuri Scopes vendredi. Ndavuga ati ibi bintu bishagize azoronka ingufu zo kwemeza abantu kuri Tokyo Business Center. Kuri Tokyo uchurarenza. Nikasema sasa ujama atapata nguvu za kudumbuiza watu la Costa Beach, ariko nsiye muri repetition ndabona ni Visu nyene. Iba ngukoresha kugira ngo chaque fois kuri stage unezereza abantu nijya. Nibaza ko atabanga ahubwo ari gukora cyane. Jiwe namye mfise indoto yo gushika kure. Sasa iyo ndonse opportunity yo kuvugiriza abantu je mfata ko iyo mvugije rimwe ntazosubira kuvuza. Nico gituma uzosanga ingufu zose sinzi kumaze kubona yashuje mbira kuri stage. Kabisa. No kuvuga ko ndavuza ndagira concert iyo ndirimvye ndirimba nkuma atazosubira kuririmba. Kuko iyo visa abantu uri kuraririmbira watomboye ukabaronka biba ari ibintu bimeze neza cyane. Ifo ko rero ukoresha ingufu zose ufise kugira ngo uwatashe bamubwire ko yahomvye kandi ni no kugira ngo usubire gukora ikindi giteramo abantu bashobore kukwitaba kuko barinze baza niteka baba baguteye hama iyo umuntu yaguteye iteka rero nawe ntiwifuza kuritekera mu vyatsi ucubwirizwa gukoresha ingufu zose kugira ngo nawe uwo muntu yarinza gutera iryo teka atahe amerewe neza. Izo ndoto wari ufise kuva kera warazishitse ko Bishu. Ziko zinakamilika kabisa. Ziko zinakura. Biko biraza ibintu banakora ibintu by'amateka ubizi. Ni Visu Peace and Love kuva muri The Fighter Production hariya kwa Happy Famba mkali wa show. The number one Shomani staff kan mu Taliban. Yes, ariko ni Visu Peace and Love na The Fighter bariko barategura ico bise East African Party for the first time in our country, for the first time mu Burundi. Bimeze gute ka Visu? East African Party nkuko benshi bamazimisi babibona social media ya The Fighter Production change ya Visu. Ni East African Party iteguwe le 25 décembre. No kuvuga ko nta muntu abwirizwa gusiba. Nta muntu abwirizwa gusiba ico giteramo kuko kabisa. Nibaza ko nizina muraryumva East African Party. Ni umunsi mukuru wa East Africa. Abari muri Afrika y'ubuseruko. Donc abo dusangije Afrika y'ubuseruko urumva ko nta muntu numwe abwirizwa gusiba. Ari n'ama surprise menshi muzobona. Nibaza ko mwamaze kumva Mr Nice abantu bariko baraswaganya Fagilia abantu bariko baraswaganya ku rezo social. Oya turamusira live ubu nyene. Safi sana. Biza kuba vyiza cyane kuko ari abantu sinzi ukuntu umuntu hava bavuga bariko barahara ngo ntazoza. Ari abantu bariko barashira ku social media ngo Mr Nice ntazoza. Yes, umuntu yavuze ngo Mr Nice ntazoza mu gihe twebwe ku munsi wewe twamuvugije akatubwira ko le 23 azoba ari nganinde. Jewe nyene ndazi ko azoza kuko twaribonaniye amaso mu yandi kiretse hamwe amagara yo mukika. Ivyo navyo dusaba dusenga dusaba ahubwo dusenga dusaba ko Imana gusa dushikana le 25 twese turi amahoro dukomeye kugira ngo abantu bose bazoza bazibumve canke bazibabone ce que c'est la musique
kabisa East Africa umuziki mwiza asigaye indwi imwe gusa Vishu twaraciye kuri La Costa dusanga na podium barayikuyeho ijya ishashi iri kurubakwa izoba yaheze bizo bimeze neza cyane izi ibintu by'amateka yes ariko Vishu banzu ndindire gatsoyi yes hello Mr Nice Yes, what's up? Mambo vipi Mr Nice Mambo poa sana. Mambo vipi Burundi? Salama. Salama Burundi tuko salama. Kabla ya kuuliza maswali yoyote yale, akapela kidogo ya fagilia. Wowo. Twende kazi mzee. Uzuri wako unanipa kiwewe. Nifanye nini? Niwe na wewe. Hata kula sili na kuwaza wewe. Burundi fagilia hote. Twende kidogo na mama. Ninakupenda sana. Twende. Yeah, twende chap kwa unajua niko kwa kazi, niko studio. Kabisa. Tarehe 25 nikitengeneza mambo makubwa ya kuja kuonyesha watu Burundi. Tarehe 25 unadondoka Bujumbura na Costa Beach. Itakuwa fire mzee. Hiyo itakuwa ni moto sana. Kabisa. Asante sana. Wewe endelea tu na kazi. Sisi tulikuwa tunataka tukupitishe live tu ili watu waweze kusikia kama ni Mr Nice anakuja Burundi tarehe 25 atakuwa La Costa Beach, ila kwa kumalizia vizuri mzee, twende kidogo na akapele ya mama ninakupenda sana. Twende kidogo mzee. Uzuri wangu mimi mwana aujua yeye mama, wachana kugomba na mama yako, we mtoto jirudi ufikirie ulikotoka, maisha bila radhi yake mama bata hayaendi mama, ninakupenda sana oh mama, ninakujali mwana oh mama, ninakupenda sana wewe mama, ninakujali mwanao. Mr Nice, asante sana. Mungu akubariki, tukutanie La Costa. Salimia wote Bujumbura, sasa La Costa Beach kutawaka moto. Kwenye studio niko pamoja na Vishu Peace and Love. Msalimia kidogo Vishu, msalimia kidogo mzee. Vishu, the big boss Vishu. How are you brother? Mambo vipi? Mambo fresh Mr Nice, uko sawa? Tutakuja tuchape ile gita yetu vile tulisema ama? kuja tucharaze watu. Tutacharaza gita pamoja Vishu. Kama kawaida sana na nawaheshimu artist wote wa Burundi na wapenda sana. Unajua Mr Nice. Pamoja La Costa Beach. Unajua Mr Nice. Hello Mr Nice, unajua kuna wengi hapa wako nasema eti hautakuja eti nini. Unaweza kuambia nini? Vishu mnaongea hapa. Vishu nikwambia kitu kimoja Vishu. Mimi unanijua, I'm international artist. Muziki sijaanza leo, nimeanza siku nyingi sana. Na kitu napenda kuahidi watu, mimi ninaposema nafanya lazima nifanye. Niahidi watu wote wa Bujumbura, watu wote wa Burundi, I have everything here. Niko na ticket, niko na mpaka time. Mr Nice anadondoka Bujumbura tayari, imekuwa official, imejulikana. Unaweza kuambia promoter wetu atawatangazia. Kwa hiyo mimi nawahakikishia nakuja Burundi na sijawahi danganya na kwenda show na nisipate kwenda. Kwa hiyo wasiwe na mashaka. Yes man. Asante sana mzee. Asante sana daddy. Thank you. Nakugia yuko icho dushaka cyose kiraba. Iyi ni Buja FM, iyi ni Hit Connection. Vishereka ravuga gusa ngo Mr Nice ngo araba ariko baravuga ngo atazoza. Icyo nakoze urazigene tubita bakavyonzi. Nacengura amayinite ya 30,000. Bagwangabira muri telefone cyenda telefona muri Kenya. Mr Nice abaritsavye. Vishu. Yes, yase ko bamwiyumviye nibaza ko mumvise avuga ko azozama tukavuza guitar. Nibaza ko mwabonye naka video ndiko ndavuza guitar na wari kararirimba. Hari ama surprise menshi tuzokora ujya munsi. Bimwe muri byo nuko abantu benshi baziko Mr Nice agira playback, ariko bimwe muri zo surprise na umuntu yabivuga naco biba bitwaye. Mr Nice muzobona ikararirimba live. Vishu, none nk'umuntu yarekera avuga ngo Mr Nice ntazoza akaca mwumva ku murongo ntamarama. Nimetoka
maze wari kurumviriza Buja FM, wari kurumviriza Hit Connection. Izi gahunda nimwe igenekerezo ya 2025 azo ari ku munsi wa Noel. Kandi ni kwa gatatu w'indwiza rero. Ego, zari mercredi. Israel yabivuze neza asigaye indwi imwe ni n'amasaha make. Ego. Azari abarindi bagiye batandukanye bano mu gihugu cy'u Burundi. Azari yo Dr Cloud, azari ho King Gorongoro, Akes Down, azari ho Arnovich, Moses Brown, Dramati, azari na DJ kwa gasore. Ariko urazigere twege best dukaniye kutaburira Noel hariya kuri La Costa Beach. Ariko harabu taravuga Israel. Azari yo MMP, Fizo, azari yo Mr Nice. Azari yo nuyu. Yamaze kumbwira kazoshika. Yamaze kubimbwira. Mukana rose telefone barambwira ati niho nsoba nibere. Uyu. Visu peace and love. Do vishu hari keno tazi. Unzi kuri mix. Ego. Uziko ujya munsi tuzotigita kuri stage. Easy. Nanje wari bwambone. Nakaniye kabisa. Akini sasa. Ukipambana na mkali wa live music utapata shida sana. Ukipambana na mkali wa live unaanguka unakufa. Utapata shida sana. Urazigene banyita je. De la mafia. Mimi sina shida. Mafializa. Okay. Unajua na mimi. Yes. Mtoto wa Mungu. Tutapambana sasa. Gusumbi hanga jimana Israeli hanga jimana. Yes, ariko Visu. Tugaruke gato kuri show ni lo 25. Utsubija tuzoba duhari hapa y'abaririmbyi n'uduki. Nibaza yuko ubuherutse narigeze kubivuga ndababwira ni lo 25 ni ibintu dushaka yuko biba bitari bwigere biba. Hazoba nk'ubu ndababwiza ukuri hazoba harimo n'ingoma abatimbo. Nibaza ko atasho nimwe murabona rimwe batimbo. Ico ni cyambere. Ibindi nibaza ko abantu boza kuko twaravuze ko tuzotangura saa 5. Sububeshi. Nibaza ko abantu bazobona bitandukanye n'ama concert dusanzwe dukora cyane dusanzwe duhamagariramwe abantu kuko jewe ubu tugomba kuja kuri niveau novuga national canke international kabisa. Bivuga ko rero tubabwiye saa 5 tuzoba ko bivuga ko abantu boba batanguye saa 5 kwinjira boba babeshi abazova mu ya mbere bohashika abazova mu ya kabiri nka batwebwe ba Vishulov yera saa 4 iya television ni saa 4:30 ubwo tuzoja kuri La Costa Beach kandi nababwiye ko akandi kantu kabijya nuko tuzogira sound check ujya munsi devant le public ari saa 6:30 canke saa 7 kugira ngo abazoba bashitse kuri La Costa bashoboye kubona Mr Nice, bashoboye kubona Vishu, bashoboye kubona Fizo, bashoboye kubona Dr Claude, bashoboye kubona ababose mwadonda guhinga kugira ngo abantu bavuga ati bwa bundi babahungu ntibatobeje. Kandi mwico gihe iyo sound check izoba yabaye hari ibirori biriko biraba tuzoba duciriyemwe abantu kugira ngo babone ko babaririmbyi bose twadonda kwecanye muri ko muravuga ngaha bazoba barimwo. Hama kandi iyi ndirimbo nibaza ko muyumva. Skilisa. Kabisa. Buja boy. Nero twagiye twese. Na Vishu love. Mkali. Indirimbo urayumva. Ari kakirikare. Ariko hari umuntu batamuzi. Uyu yitwa Gift Mata indirimbo kandi yasohotse ejo. From where? No Murundi. Mugabo gusa asanzwe mu gihugu ca Kenya ariko ubu ari ngaha. Indirimbo yasohotse ejo nibaza yuko indirimbo nayo nyene abantu boyiga cyane. Komase gutangura kugira promotion kugira ngo 25 bayiririmba. Nifuza ko abantu bazoza kwiririmba. Donc tuzoyi performinga. Jewe na Gift Mata nibaza ko ariyo nawo munsi wa mbere Gift Mata zobabonetse mu Burundi kuri stage. Nifuza ko abantu boyiga kugira ngo ntiyagira akantu kabacika. Abakozi biwanje uno munsi mu gitondo nagiye numva ngo sheri wanje tugende nikasema isabana imesha kuja pole pole. Nifuza ko abantu bose boyiga indirimbo kugira ngo bazoze bayizi amatwiririmbane. Ni indirimbo iryoshe cyane nibaza ko bayumva iroroshe gutamba kandi ni indirimbo yoroshe ubuzima. Voilà.